GM Films, God's Films, double favor without limits. GM Films, Good News Films, double favor without limits. Simabuguwa icho wabubikije simabuguwa icho wabubikije ubikije neza uyiguhane inyungu Ive, oyambwira ikintu je no narakwimye kugira ngo ushobore kunkorera ikibi nk'iki muri kumwe n'uwo mwicanyi n'uwo mugesera. Oyambwira ikintu je wamburanye munzi wanje winjira umengo urinjiye ahi wawe wajya ukanywa ivyo ushatse ugafatanya ugome n'uwo mugore kugira ngo mumonye inda yanje muyizivye kugira ngo mushobore gushika kuki. Oya Ivete numbarira yumbarira. Umviriza ndababwira ntibiherere ngaha nukuri turabashengeza sishobora kuvyihanganira sishobora kuvyihanganira ngo bigarukire ngaha. Senge nukuri je nukuri senge nukuri mu buzima bwanje je nta muntu ndigera nica nani musi jewe ndigera nica nakagomba canke jewe ngo nkerere n'urukwavu nukuri nta n'urutagwa mu mpuzu nzi kumenera kunzara jewe ngo rufite nyoke nta n'umusi warimwe Diva nukuri je sinica. Ivete stop wanjyajawe uvuze ngo nturumwicaye uyu munyu si wowe uhaye Keve uri mwaside kugira ngo muzotwice mutumare ku munsi w'urubanza. Ive subira uharire wanjyajya wa mugomewe. Diva nukuri uwo munyu nta kibi cawe umpereze ngaha. Senge je mu buzima sinzigera ndoga n'umusi warimwe canke ngo nice umuntu. Uyu munyu reka ndawurigata hanyuma jewe Nane ko ndakwiyahura. oya Eshe kuri kwimana. ego jewe abari jewe ntangura kupfa imbere yamwe ko mwumva jewe ari je nobita King Emma Mama Diva tubwizanye ukuri urumurozi canke nurumurozi uraroga canke nturoga okay none kutari kuranyishura ndabona uri Amina ligato y'umunyu wawe rero jewe wanje nawe uri gas enda nawe ligato wiwawe kutari kuranyishura uri Amina canke uri Ayisha. Ariko Mama Diva iki kibikwere umuryango wose uhonereze rimwe tenarimo n'umwana wareze n'umugabo wiwawe
mwasangishukaga mama Diva none ga mama Diva ibyo mbarira inyungu wari gukura muri ibi bintu uyimbwire by'ukuri mama Diva Imana irakubona King ntabantu sobanure wewe uranzi kuva kera sobanura unure unabara unture y'intebe ishushe none ga King jewe ndi mubi Yvette ntiwiri kurahogora Diva mama hari ikintu kimwe mutazi Yvette ni ingwanyi kandi Yvette ihagaze ku ruhande rwanje burya mu bintu vyose vyagiye biraba Yvette niwe muntu yagiye mfasha kumenagura ibihute byari bivyimbye niwe yagiye mfasha gutegura imitego twari twatezwe igomba kuduhitana nivyo mutamenye ibintu aho byatanguriye Imana yo mwijuru nihabwa icubahiro kuko abimwemu niduseswa ariko tweho dusesa umubiri mama Diva umunsi wa mbere uza muri runo rugo uje kwiyeza muje gusaba imbabazi Imana ari yakumpaye nta nuwo nagishije inama burya nasowe ntazikundi ngaha ndakwinginze kingongerera imbabazi ndakomya amashino kuri umbabarire mwana wanje erego kuri umwana w'umugabo wanje nk'umwana w'uwanje King ndagomba mbabarire n'ukuri twabanye muri vyinshi nagiye ndakubera umuntu mubi ntabwo nigeze nkubera umuvyeyi kuko ivyo nagenda gukorera nta na kimwe wovuga ngo waranyamuyeko rero ntabantu mbabarire King nari nabonye indoto inyereka yuko uri umuntu mubi nshangirirwa amahirwe adasanzwe Yvette muca murahahurira niko kwiyumvira ico twokora Okay hanyuma Yve twogane gatoyi nta kibazo ego mama reka ndamwereka akantu mfasha gutunganya ubu nyene turagarutse ndakuri nta kibazo munyarukoratsi ko njako ntakwe kuzine igitumye ndagutuma ku butarariye ni ibintu bejeje kumbako burya mu kanya ibintu vyambaye ko numva ntafise aho nohera naho nogarukira mu kugira ngo ndabigusobanurire ariko kandi ubigitumye ndakwikebukanya sico catumye ndaguhamagara hari ikintu mbonye cihutirwa urabona n'umuvyeyi ukuntu turiko turavugana ndabona ngize amakenga kandi birivuga ngo amakenga niyo bwenge kandi ngo amakenga nagize inzu yanje nanje kuri ino ncuro numva ariyo mbayemo niyo nzu nubatse rero hari ikintu nshaka kumfasha kugira ngo menye by'ukuri yuko amajambo asosa ari karambwira ari kava ku mutima w'urukundo nuko bwo barubujyajya ati dukora iki ico nshaka kumfasha ni kimwe tumutema umutego agatego umutego ati gute shaka n'umuganiriza wigire nkaho mama mwashwanye mutakivugana hanyuma uce werekana yuko udashigikiye yuko jewe na Diva twobana mwico gihe biroshe kutuza kumenyeka murimwo niumviriza ivyakubwiye uraheza undemeshe yuko yo barihanye by'ukuri nuko bwo barujyajya ari karatugirako kanda aragwa mu kintu citwa umutego ibyo ntaco wewe ndakwizeye n'ukuri wewe usanzwe uri umuntu mwiza ubikora neza kandi kameme burya n'ivy'umuryango hewe uyu mugore nawe siko
ko tukizimana kabayaje yizanye je buyare kuntu meze je mbonye umuntu ndamusoma nkamuyungurura neza ewe nkaserangura muri we nk'uwo serangura bibiri yahera mu byagezwe mu byakozwe n'inuma akagenda mpaka gushika ku mwisho civyo ndabizi ubindekere utumufisa ubu nyine turamenya icyo agona n'icyo azokora n'icyo yakoze we bindekere. Inyuma y'ivyo urugamba rwari rutanguye. Hamarosha Ivete ndakomba je rero umupango wanje ko ngizimana nkaba numva ko nawe utavyiyumva mu neza ivyo bintu byabo. Yo yasivyo dufashanye none ufise umupango yo. Okay umupango wanje uvuze ko senge mutakivugana ducano waka wewe ndagomba umfashe ukende kwa senge wawe mwongere musubirane sivyo umwiyeze ko kubera wowe umaze gushikirana nawe wewe ni uzompangira plan kubera je amabombe naramaze kuyestara narahejeje ico uzofasha rero genda musubirane uza kuyu muhungu wiwe uca no kwa senge wawe kugira ngo neza tubafate tubegeranye tubakubitire mu gafuko rero nivyamara guturika bazoba bari hasi ni jewe nawe tuzoba dusigaye duhagaze. ahubwo rero kuzini kutambwiye Ive ivyo nagutumye byagenze gute ko naziye mbona mugenda ukagenda utanasezeye ivyo nagutumye burya warabikoze kuze kuvyukuri narabikoze kandi nubu ndacabiriko kandi ndizera ko bizogenda neza kuvyukuri ntusye bwose eka ujya mugore mukadiyodone nibingira itereye aho yaje yiyambitse agashato k'intama ngo niki ngo aje mu mbabazi yewe ahubwo yaraje gutata burya ngo yaraje ko ibisasu bimazuko ngo birashinya amenyo ngo bikanuye amaso ngo musi yabirekuye hewe ngo bose bazohemukira hasi ngo niwe wenyine azosigara ahagaze ari umwe kinegera udende yego nukuri niko yavutse erega burya jewe burya hajya kuze burya jemeze nka Pawulo mweranda tereke Pawulo mweranda niwe yagera mu bagiriki akaba umugiriki ageze mu befeso akaba umunyefe akaba nk'abanyefeso urumva burya nanje nabaye nkawe nigira ko tugomba gukorana hewe byose acarabiroka abishira ngaho imipango n'imipanguro yiwe yose ayishiraho nitwa ngo turi kumwe nukuri kuze mana nimba waho rusenga kane shira ko kandi kane ka 8 ari 10 shira kuri indi 10 kuko birakomeye birakaze kandi najewe naho ntawe ndonka umwanya ni kuri ngira ndondeze je ndagufashe gusenga kuvyukuri kuze ko nagize amahigwe Imana ikama ukansaba service basi reka rimwe iri rimwe gusa mu buzima nanje ndagukorera iciza nukuri isabiremwo n'imbabazi zivyo nagukoreye mu kutamenya muri kayi mu bintu vyose vyagiye biba imitego yose yagitegwa Ivete yagerageza gukina double mission akiyerekana ko ari ku ruhande rwa mama Diva ariko nabanzi vyari karakora nubwo hari bimwe nagiye gusanga yakoze mu bugenge ntangere nanje ubwanje karinze no kungisha inama canke kumbwira umva ndababwira Ivete ni ugushimirwa ahubwo Ivete ni wo kwambikwa n'umudari agashimirwa ku gikorwa kidasanzwe yakoze cyo kugwanirira urugo n'urukundo rwatwe na Diva rero mu ncamake nino piège nari ndayizi umunyu wari mu acide Ivete yawunyegeje akaba ari umunyu yaciyama kuze uwo makanya gatoyi tukaganira imbere yuko inama itangura nta kibazo reka dukwakwanye turagarutse mama Diva guhera uyu munsi mumenye ko umudamu yari yatwimbiye icobo
ariko Imana yaduciriye icanzu. Kandi Ivete yabaye incabwenge cyane, igeba mu munyu uri mu acide yo kutumara. Ivete umutima ntiwamwemere kubikora, yaciruka kuri botike agura umunyu mwiza, niwe yazaniye Kevin. Wa munyu uri mu acide nuwe yaramaye nk'ikimenyetso, aho mpambwira ati King, uno munyu ahubwo uwutekure kugira ngo uno mugore ntabamare. Icyo wari ukwiye kumenya vyose karagakino. Urazi ujye inshuti ukinovura intuntu. Eve, kubera kuri inzoka bigeze iyo hose, kubera iki wanaye mu rudubiga Ivete? Mama Diva, niho uri kuravuga ko jewe ndi inzoka ga Mama Diva? Hagati ya je nawe ninda ari inzoka? Ninda ari inzoka Mama Diva? Si wowe uri inzoka? Wowe ugomba gukomora abantu, umuryango wose ukomorere rimwe ga Mama Diva, wose ugende ku mpanda bawushingurire rimwe. Mama Diva, Mama Diva. Ariko ga Mama Diva, byukuri urabona yuko abantu bose bapfiriye mwe wewe kunguka iki? Ivyo kujya baja wewe ujya ibiro 2 none. Wewe ujya ibiro 2 by'umuceri ga Mama Diva. Wewe ujya ibiro 2 by'ibiharage ga Mama Diva wewe. Urumwe, mbenda kubaza ibitanda bararako. Wewe wo birarako byose ga Mama Diva. Mbenga kwisi ko atamuntu numwe igera yuzura avuga ati harageze ko mfa ngo mfe ndabimaze. Ariko ga Mama Diva, pole sana kuko warihenze wa musi unyizera ngo ugira ukorane diri na jewe idiri y'ubujyaja nk'ubwo. Byukuri Mama Diva warihenze cyane frame. Jesi ngiri Ivete wa wundi wa kera, jendi Ivete mushasha icyale mwegisha. Jesi jewe nkiriho Ivete uzi yarapfuye, uno musi hari Ivete mushasha. Ni Kristo Yesu ari muri jewe, si jewe ndiho, ariko ni Kristo ariho muri jewe. Umva ndababwira, hano ndi mu rugo rwanje kandi nije nari ngifise ijambo. Mama Diva, uhuye n'abakirisu, uno musi wari kurara mu gasho. Byese biragoye, ne nkubaze ko twese tuzofata uzorusimba, ugira utumare hamusigare wenyene kugira ngo bimarike. Uri umudamu nyabaki, ugira wica umwana w'umugabo, wiyicira umugabo sigara umupfakazi, wice n'umwana ugiye gutora ruhinja, uri kugwanira ibisigi. Umenye ikintu kimwe, ubuzima bw'ico wabubikije ibi uri kurakora vyose uzobibonera ingaruka nutihana ngo uhindukire usubire ku Mana. Ariko kandi ntibinatangaje, nibutse combien de fois wamfashe nabi igihe naba mu rugo rwawe. Mama, hari amakuba utamenye, hari agahinda utamenye atewe n'uno mudamu. Igihe cyose yabaye nk'igikoko, yarashika tugahunga, yaratontomwa urugo rwose, abana bakabura iyo banyikira. Nayo jeho nari naragowe, nari umucakara. Kunsuka kw'amazi, kunsuzugura, kumbwira ko ataco nzovamwo, kunyagiriza ko n'ubutunzi bwose mfise ari ubwo nivye. Urateye isoni, ushaka kukwihanura, ushaka kugarukira Imana. None uriko wereka karorero nyabaki, batoyi banje uri kubereka karorero nyabaki. Bari abakobwa nibaja kubaka, bazokubaka ingo zimeze gute ko atashusho nziza y'urugo bariko barabona. Umva ndakubwire, ndaguhaye umwanya, ibi vyemezo vyose nivyagirije kuri nkozi y'ikibi, uri umwicanyi, vyose tuzobigarda, vyose tuzobibika,
guha umwanya nubandanya gato amaherezo yawe nawe uri umuntu akuze no yiyumvire ibiki neza uyiguhana inyungu ibiki nabi uyiguhana inyungu ivyo vyose ni ingaruka ivyo vyose ni ingaruka ivyo vyose. Oya papa, nukuri byari ibintu biri kurantera kubwoba. Ego ndavyumva ko bari mu gasho, ariko hari ikintu utari kuraho uburemere wewe, hari ikintu utari kuriyumvira. Ibintu si bajya babikoze. Hariho umuntu avyinyegeje inyuma kandi wafise ingufu kubaruta. Uramuzi? Okay, ari ngaha mu Burundi canke ari hiyo mu Rwanda? Smash. Hari indi zina ryiwe wowe uzi? Smash Finnegan. Okay. Thank you. ubuzima buguha icyo wabubikije ubuzima buguha icyo wabubikije iyo ubikije neza uyiguhana inyungu iyo ubikije nabi uyiguhana inyungu ivyo vyose ni ingaruka ivyo vyose ni ingaruka ivyo vyose ni ingaruka Smash. ivyo vyose ni ingaruka ivyo vyose ni ingaruka. Widesta. Umeze neza? Oh. Nashaka sha amafoto meza. Waba uri kuri studio kugira ngo nze? Okay, ndaje ubunyene. G and Films, Good News Films, Double Favor without limits.